tubanze tubashimire nk'uko nyakubahwa meya w'umuji yabitubwiye, tubashimire ko mwitavye muri benshi, kandi tubashimire ko mwitwararika ibikorwa rusangi. Ibikorwa rusangi n'ubutunzi, n'ubutunzi. Muharuye ibi vyonyene duhejeje gukora hano, mubivunjemwo abari kuza bakorera amahera, muca mubona amahera twinjije muri komine Ntahangwa, n'amahera yinjiye zasohotse na yinjiye mwebwe mwinjije. Ca mwumva rero nk'uko babitubwiye mu makomine yose bagiye bakora uku, ca mwibaza amahera aca yinjira mu makomine uko angana, azora amahera atubutse. Rero ibi bikorwa nk'uko babivuga ni bikorwa vy'iterambere, kuko muravyumva ko ari bikorwa vyinjiza mu kigega c'igihugu. Nukuvuga rero ko muharuye, ndababwire sindabakarira mugabo kumbure ntavyo mwari muzi, ariko umuntu aravye nk'uyu mugunguzi uri hano, n'umugunguzi w'umucafu. Murabona mwebwe muracari n'abato, ariko mukwirirwa mwicaye muri ino nzu n'iyi myuka iva hano, iyi myuka mibi iva mu mucafu. Murateka, muracuruza ivyamwa, muracuruza bibisi, muracuruza ivyumye, eka murahema. Ca mwibaza mwebwe kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu muhema uyu mwuka w'umucafu. Mugabejo mugaca mutanya kuvuga ngo kwa muganga bamvuye biranka, ngo babuze imiti, kumbe nawe uri umwiyahuzi. Gukorera imbere y'uno mugunguzi w'umucafu n'ukwiyahura, kandi muzi neza amagara yanyu uko ateye. Murahema nabi, murafise n'abana muzana hano, ca mwibaza ababebe, ca mwibaza ibyo muriko murabakorera, hanyuma muca muvuga ngo leta tuvure ku buntu, ngo niko mwavuze, kandi muriko muriroga. Murumva ko ibi bintu atari byo, nimuhinduke. Nashaka rero ndabahe impanuro kuri uyu mugunguzi uri hano aha mw'isoko, kuko iyi micafu iva kuba ari hano mw'isoko, ntabwo iva inyuma y'isoko. None sivyo? Nimba ari ivyo rero, nsabe abarongozi b'isoko kugira ngo bunganire meya, abarongozi b'isoko noneho barabe iri soko baricemwo ibice, baricemwo ibice, amakartier. Noneho kuwa mbere imbere ya saa sita hakore quartier ya mbere, kuwa kabiri hakore quartier ya kabiri, abo bose bazakora imbere ya saa sita. Kuwa gatatu hakore quartier ya gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kwa gutyo gutyo. Uyu mugunguzi dusabe yuko nimukora uko, kandi ntimuze mugabe, kuko ni kuneza yanyu. Nimukora uko, uyu mugunguzi nyuma y'indwi uzoba waheze. Ikindi ca kabiri, amahera mwebwe mukorera amahera. None umuntu yababwira ati basi muze muzana ijana kugira ngo bace bakodesha ikamyo iza kubitwara imisi yose kwijana, wewe hari ikizohomba? None mumva ko turiko turica ku busa gusa, kandi ibintu bishoboka. Muzogamburuka none? Mwumvise bayobozi, aha nukuri natwe tuzogaruka nikimenyamenya. Nimba nzoronka kanya naho nogiye mu yindi ntara, nzoza hano kugira ngo ndabe ko irya gigunguzi kizoba caheze.
niho nzemeza ko ibyo twaganiriye mwabyumvise. Kuwa gatandatu emwe nanje njya byandika ahantu manuke hejuru yaho ndyama iminsi yose ndaba kuwa gatandatu ko hashika nibyo twavuganye nje ndabyandikako. Murabyemeye none? Yego. Murakoze cyane. Reka noneho dusimbize tuganire ku kindi kibazo. Murazi ko isuku ni isoko y'iterambere, isuku ni isoko y'imibano myiza. Jewe nji wawe nkazosanga ni mu mucafu sinzogaruka, none sivyo? Nivyo. Ikibagiwe cyo no kuvuga yuko umukwe nazi wawe agasanga umucafu ntazogaruka. Murumva rero yuko isuku ni ikintu gikomeye. Narimvuze nti dusimbize. Hari ikibazo c'indero, ikibazo c'indero. Hano mwese muri hano muri abavyeyi, sibyo none? Muri abavyeyi. Ikibazo c'indero dufise nuko abavyeyi basigaye bavuga ngo indero y'abana babo yarabananiye, sibyo none? Mwese murataka mugaca mubwira ngo leta nibafashe. Ikitibagiwe cyo nuko muca mubwira abarimu ku mashure ngo nibabarerera abana kandi namwe babananiye. Buriya barya mubwira barabimenya ko mwananiwe abo barimu. Niyo mpamvu bamwe usanga bagira n'ingeso mbi. Abarimu bamwe kandi n'abana nabo hari igihe babigira mu ruhara bakaza kuryosha abarimu babareze bashaka amanota kandi batiga, ugasanga ibintu bibaye urudubi. Iyo umuntu yiyumviriye rero mu 2040 akibaza ko dutegeza kuzwa turi igihugu ciga bakikigaburira, none tuzigaba twigaburiye gute mu gihe indero iri kwirananirana, mu gihe abavyeyi nabo bariko barataka bavuga ati biratunaniye, none bica bikora nde? Mu muji, kuba mu muji ni ibintu bigoye, turabizi. Kuko iyo wavuze iterambere uvuga amatara, amamodoka, amamoto, uburyo bwiyongera ku bantu, hariho n'ababura, ibisuma, indaya, ibyo byose ni ibintu biranga umuji. N'abamotari benshi cyane, abashoferi b'amataxi sinokubwira. Ibyo byose n'ibindi tutire tudondagurira hano n'ibintu mu ndero biriko biratera ingorane mu gihugu cyose, uretse na hano mu gihugu cyose. Tumaze kubiraba hasi hejuru twarabandanije turiyumvira. Umugambwe uri ku butegetsi uzana ikintu kivuga programme yitwa turerere Uburundi. Uno munsi twashaka twunganire iyo turerere Uburundi. Mwebwe hano bene gihugu nimwibaze ko ikicuya ari cuya c'umubiri, iki ni cuya cyo mu mutwe. Ubwonko buriko burakora, murabona ko muriko murankoresha byinshi. Nariko rero ndavuga nti twarabiravye rero turavuga tutireka tuze twunganire, kandi na meya na wenyene azoronka koyoko. Tuvuga tuti rero kwindero abavyeyi isa niyabarenze,
abarimu bagataka nabo bagatakana abavyeyi. Reka tugaruke kuri ya nzira ya ngendo ya kera yavuga ati umwana ni wa Burundi, sibyo? None turabe rero, umwana ni wa Burundi muri mu ntwaro barabe, reka no mu mugambo watsinze amatora n'indi migambwe bishoboye bishire hamwe n'abandi barabe ingene hariya kwa nyumba kumi canke mu nama shingiro uko babivuga, kwa nyumba kumi bashireho agakomite k'abavyeyi, abavyeyi bafise abana babo biga, babana bo kwimenye, bamwe bimenyereza gushika. Ariko reka hariya mu nama shingiro canke muri kwa nyumba kumi agakomite k'abavyeyi nka 3 canke 4, noneho ako gakomite gakurikirane ingene abana baja kwiga, kubera hano mu muji muri benshi bazoshaka bongere abarengabo, ariko bakurikirane bwa bwana butoyi bumwe buja kwiga kwimenyereza. Hari ubugenda ntibushike, hari ubundi buba butafunguye, hari ubundi buba bugwaye, hariho n'ubugwarira mu nzira. Ivyo rero kaga komite k'abavyeyi gakurikirana abo bana kuva baja mu kwishure bakagaruka, kandi barabe ko n'utwo twana dufungura. Kuko kubwira umwana ngo genda kwiga atafunguye, none ubu murungitse hehe? Biragoye. Babikurikirane. Noneho tuvaho tuje mu gacimbiri, agacimbiri bace baraba abana kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu bace bashiraho komite y'abavyeyi, nabonyene bazokore nka bamwe ba mbere tuvuze, bakurikirana abana kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, bagende no kubaraba mu mashure ingene biga, ibibazo bagira, kugira ngo nka rimwe mu kwezi abo bavyeyi, iyo komite y'abavyeyi itumiza inama ku bavyeyi bose barereye kuri ayo mashure cyangwa muri ako gacimbiri, gutyo bavugana ibibazo uko biteye, barabe none ico bokunganira haba mu miryango cyanye haba mu mashure, eka no mu buyobozi bw'igihugu naho nyene ntibobura ico babaza nico bunganira. Noneho mu gihe bazosanga nk'umwana canke nk'abana bananirana, umwana azonanirana mu rugo ariko ntazonanira abagabo, ntazonanirana imbere ya komite, kuko muri komite bazomutumako uyo mwana ananirana, bamutumeko bamuhe impanuro, impanuro izovamwo itegeko. Umwana nananirana bamuha igiti, ni komite izo bifitiye uburenganzira, babahane, nta mwana ashobora kunanirana. None sibyo ga yemwe? Tuve aho tugende ku mutumba, ku mutumba naho baze bagira uko nyene, babana biga muri fondamental, abana bose biga muri fondamental babakorere nabo komite. Murumva ko batangiye guca ubwenge, babakorere nabo komite ikomeye. Iyo komite y'abavyeyi izisuzuma ikurikirana barya abana muri fondamental ingene baja kwiga, aho bavuye, ko batashe, kuko hariho n'abadata baca baja gutamba
cyangwa kwikorera imizigo hano aho kuja kwiga. Ibyo byose babikurikirane gutyo no kugira ngo barya abana bacu bige kandi bamenye. Mukurikirane mwebwe abavyeyi abana banyu, abana bacu. Noneho twunguruze tuje muri komine, oya nako muri zone. Muri zone bazogira uko nyene, naho bashiraho komite ikurikirana babana bo muri poste fondamentale. Poste fondamentale babakurikirana, nabo batatangiye kugira imigenzo mibi, ahubwo bamwe batanguye kare. Mubakurikirane, izo komite z'abavyeyi zibakurikirane, zitange raporo. Ahubwo hazogere naho tuvuga tuti baze batange raporo no muri leta kuri barya bajejwe indero, kugira ngo tumenye neza. Iyo abana bavuga ngo bamwe ngo bakakuja kwiga kubera kubura ico bafungura, abandi ngo kubera mada bagenda batwara, ivyo no kugira ngo bazoze batubwira bati umwana kanaka yatwaje inda na kanaka, gutyo kanaka bavuze arihe, canye afate en charge, afate iyo responsabilité. None tworera gute bamwe bariko barasambura abandi bubaka? Ntimuze mwitwaza rero leta ngo yavuze ngo uzozivura ku buntu, yibarusa ku buntu. Ntabwo ibyo mwobigenderako hanyuma ubwanyu muriko murisamburira ko nyimene. Hari ibintu tuza twumva ngo abumvikana n'iki nimwumvikana biciye muri komite tuzovyemera. Mugabo kugira ngo komite izokwemerere wewe watwaje umwana inda, kugira ngo komite izovyemere bizoca kure pe. Ibyo nivyo dushaka yuko bivaho. Uyo mwumvikana wo kwica abana, uyo mwumvikana wo kwica indero y'abana, nibyo dushaka ko bivaho, biveho. Noneho abana bige, kuko abo bana nibwo Burundi bw'ejo. Reka ndababwira, hari ahantu igihugu giheruka gushiraho itegeko ry'uko uzotera inda umwana yiga. Ni igihugu, murumva amaradi ati uwo muntu bazofata bazoce bamuringaniza mu bihimba by'irondoka. Ico ni igihugu cyafashe ingingo, murumva ko tubikurikira. Igihugu ku mpande zose mu burongozi barakora uko bashoboye. Umukuru w'igihugu ntasiba gutakatakamba ati nimuhinduke murera abana banyu mu mpande zose, mu bice byose by'igihugu. Murumva rero abarundi natwe nitwoshikiyo, oya nitwoshikiyo. Mugabo nimunanirana nakazi kanyu mwabyumvise. Hariho abantu hano, abantu bakunze kwisuka mu bintu bitabaraba, abantu bitwa ngo n'abamotari, abataxi moto, abataxi voiture. Aba bantu ngo muragiteje isibe, biravugwa. Biravugwa muri suzuma rero. Ariko yama komite turiko turavuga nibyo rero azohagurukira ku nzego zitandukanye. Noneho baza batanga n'amaraporo mu gihe abavyeyi babisavye cyanye rimwe mu kwezi. Tuje rero muri kaminuza baze barabe muri komine bafatanya n'intara kugira ngo bacunge abantu bo muri kaminuza. Murumva ko bigize ibihangange.
umuvyeyi abatumva igifaransa abana bavuye kwiga bamubaza bati none bite umwana agacavuga igifaransa kuko azi ko papa we na mama batakizi papa we na mama baba bazi igifaransa umwana agacabwira amategeko ngo jewe ndigenga jewe ngize gute bimwe vy'iburaya papa na mama bagaca bahora ataradutsinze ibi nabyo dushaka indero y'Uburundi indero runtu y'abarundi itegerezwa kongera kugaruka na cane kugira ngo twubahirize neza imigenzo y'abarundi kuko ejo jewe numvise abantu bitangaza ngo abana bubu basigaye bubaka bamwe bakubaka bataranagera kuko atakintu baba bafise bamara iminsi bagaca batandukana abantu bakibaza impamvu nivyo turiko turavuga aho abantu bose benshi basigaye benervena nabi mu bintu bijanye n'indero abavyeyi bati twarananiwe none niba mwarananiwe uyo mwana wa nyakazokundana n'umuntu bakubaka bazubakira kuki ngivye ibibazo mbega murazi ahiburaya bavuga yuko ibintu byo guhuza ibitsina ababisangiye murazi yo vyaturutse kuri ibi turiko turavuga abavyeyi barasambutse imiryango irasambuka abana babura aho bafatira abana babura kirera abana babura wubaha indero nziza abana babura ubatoza imico n'akaranga by'igihugu aho niho vyaturutse none umwana agakura mu gihe akiri bebe bakamucomeka tetine mu kanwa akaba ariyo yirirwa anunuza nyina ntahari ise ntahari none umwana mushaka ngo amere gute ahubwo bagaca bamugirira utuntu kudushusho aza yirirwa araba uwo mwana none mumva ko ari kumugwaza mu mutwe ejo bundi umwana akuze ata muntu yigeze amuha indero umwana azironderera indero nibyo rero muri ko murumva uko abana bakura bagenda bahinduka bisunze ko batawe bibagiwe n'abavyeyi abana bironderera ingene babaho nibyo rero bahisemwo kuko umuntu yari ko arakura arafise uko agenda ahinduka mu mubiri kandi uko ahinduka nuko akenera abamuha hafi ibimufasha umwana rero abana bose bagakora uko ngivyo baza kuvamwo bazi ko mugabo n'umugabo umugore n'umugore niki bashaka guhuza ibitse nta ngorane poto mu mutwe birya n'ivy'abagwayi abazungu bashaka kubisigura mugabo ndibazi ko natwebwe twavyize aho bize niho twize kubera iki bashaka kutubesha ngo umuntu ngo niko aba yaravutse na gato birya n'ibintu biza uko mu ndero mu buzima bw'umuntu ntabwo ari ibintu avukana ntibabeshe gende ko ndavuga naravuye mu mutwe ndazi neza ibyo ari byo rero aha kari icyiyumviro tubahaye kugira ngo mu bintu by'indero turabe ingene ibyo bintu tubifata societe Uburundi bufata indero mu ntoki reka ngezaho reka mpeze ndabwira ibintu bijanye n'umutekano twari kuvuga n'ibindi mugareka ncengezaho kuko no munsi ni kuwa gatandatu ibintu bijanye n'umutekano buriya
umutekano 100% ntubaho, haba mu muntu haba hanze y'umuntu, umutekano 100% ntubaho. Ngira no mwijuru ntawe uhari. None Imana ntiyahanye abamarayika bamwe bagahinduka ba Rusiferi, none nabyo muzi. Kijya n'ikimenyetso cyerekana ko no mwijuru umutekano 100% atawe uhari, abagarariji bamaho. Rero nashaka mvuge nti kubera ko mu mubiri ubwaho atamutekano uhari, raba wewe uravyuka ukumva ubabara mu mutwe, ukumva ubabara mu nda, ukumva ubabara mu mavi, mu mano, sinokubwira. Hajya nivyerekana ko mu mubiri atamutekano uriyo. Mugabo wewe ugashaka kwemeza ko inyuma yawe hashobora kuja mu hashobora kuza umutekano, kandi nawe ubwawe mu mubiri wawe atamutekano urimo, vyogenda gute? Hano kugira ngo muvyumve. Ariyo mpamvu kwa muganga babasaba ati ukumva uno munsi umengo bimeze neza, ntureke kuja kwa muganga kwipimisha. Ushobora gusanga ufisa nk'ikiyoka cy'ikibowa mu nda utaruzi, cyangwa ugasanga amaraso yawe kumba asigaye yirabura, wari uzi ko atukura kubera ingwara. Ugasanga umutima wawe ukora nabi, hari umutsi wazivye atabyuzi. Murumva rivyo byose no gutangiza nukuba maso. Ni uko tuyati ni mube maso, mwame muja kwipimisha. Hariho ingwara usanga zimara imyaka myinshi ziriko zirakura mu mubiri, imyaka myinshi, wowe ukagenda nawe uduza ibitugu, uduza amafuwa, ngurakomeye igize gute, kumbe nawe urupfu ruriko rurakweha. Rero bakugira inama ati waba ukomeye waba wumva ukomeze neza, menya ko mu gihe cy'agahengwe niho umwansi yitegura neza. None sivyo gahemwe? Iyo wowe uri kuravuga yuko ngo mu mubiri haba hari agahengwe, ufata irobe ugafata inyama ukumva ni sawa, hanyuma bukeye ngo mu mavi ngo nta kigenda, mu mano ngo nta kigenda, wewe ari kurarya inyama utazi ibyo ari byo. Izo nyama mwama muketa, ayo mabrochette murya imisi yose, amwamwe adahiye ngo yo kumara ipfa. Ndababwira harya ni muzi ko muri ko muriroga mwebwe nyene, wopfa umurya ibijumu bitetse neza, biri kubiharage aho ntangorane, bitetse neza. Hako uza kurya zirya nyama zidahiye canke jokeje kuvyuma, muba muri ko muriroga, muba muri ko muriroga. Uno munsi hari ingwara nyinshi zidasobanutse na gato, kandi nyinshi usanga ko ziva mu byo dufungura, ingene twigenza mu bintu n'ibindi. Rero ibyo byose wowe ufungura nibyo bituma ugira umutekano muke mu mubiri wawe. Natwe rero ngo turiko turabivuga umutekano nimba udashoboye kuboneka muri wowe, woboneka hanze yawe, bigenze gute? Murumva ko bidashoboka. Aha rero muri leta bamabwira bati umutekano ni muwuhagurukire. Nuko impamvu babivuga nuko mu gihe ubona umengo uratekanye, mu gihe ubona umenga abagenzi ababanyi baratekanye, kirya n'igihe cyiza, n'igihe cyiza umwansi umutovyi aba ariko arategura imigambi yiwe. Mubimenye
mubimenyere. Jewe naraciye ku rugamba ndabizi. Twavuga tuti hako wumva igihe cy'agahengwe wopfa umubona inkoho zishinze harya hagura ziriko zirakurasa, kuko iyo muriko murarasana umenya icyo umwasi yiyumvira. None sivyo, muriko murarasana ubu mubona agutumbereje nawe uramutumbereza, akumenya umutwe nawe uramumena umutwe, aguteye ugumye nawe urarutera. Nuko ku rugamba rero n'ibintu bisanzwe, n'ibintu bisanzwe cyane. Mwebwe muri hano bamwe harya mwibaza ko abari ku rugamba barutinya, abarutinya ni mwebwe muri nyuma. Cyo kimwe niyo umuntu agiye gupfa natinya urupfu, mwebwe musigaye nimwe mubandanya mukoma induru, ariko we aba yagiye. N'ikimenyamenya nuko atabagiye ngo agaruke ngo akubwira ati ibyo sanze ari ubugesera byanteye ubwoba. Mugabo mwebwe aha nimwe mubandanya muca mugira ubwoba. No mu ntambara nuko ukora intambara ntabwo bagira, najyanda nababwire ko gukora intambara gupfa birimwo. None uzobaho kwiza ryari kandi utakoze intambara? Ugapfurikwe genda mwibarabara bakabona wegutse, cyangwa wishwe na malaria, aho bupfuye nyiki ku gihugu, bupfuye nyiki ubupfuye nk'utabayeho, wishwe na malaria cyangwa ukicwa n'inzoka, za nzoka zo mu nda, ubupfuye ku gihugu, ubupfuye nk'utabayeho. Mugabo ugapfira ku rugamba bakurashe ugumye, ubupfuye nk'umugabo. Aho uba uhagaze hose, waba uhagaze ku mwasi cyangwa waba uhagaze ku mukunzi, nicyo kimwe. Upfuriye ku rugamba ubupfuye nk'umugabo, kuko ubupfuye uriko uragwanira abandi. Sivyo none gayemwe, mubimenye. Upfiriye ku rugamba, waba upfuye ku ruhande rw'umwasi cyangwa ku ruhande rw'umukunzi, ubupfuye uri kuragwanira abandi. Na Yesu mwamugandaguye ariko aratugwanira, nuko atamutima mufise kweli. Umuntu ariko aratugwanira, mwebwe mufata icumu muramutera. Nimutomoye abantu. Na Yesu yapfuye ariko aratugwanira, yaciye aja mu ijuru. Nukuvuga yuko umusirikare cyangwa umupolisi aguye ku rugamba ariko aragwanira abandi, ariko aragwanira ineza y'abandi, uyo muntu Imana ikimwakira, kuko Imana ifise uko ibibona. Imana ikimwakira. Ariko wowe wishwe na malaria, Imana ntikwakira. Ikibanza ikagucisha ahantu bagucira imanza, baraba amadosiye yawe ibyo wakoze byose, ariko upfuye bamurashugumye kubera ko ariko aragwanira abandi, direct Imana ikivuga ati nuze nawe wari umugabo, ati najye niko bangize. None ko mutwenga, none sivyo? Yesu acikaye ku musaraba, Imana yacivuga iti mwana ngwino warugwanye wewe misura yujuje. N'umupolisi n'umusirikare bigenze uko, ariko aritangira abandi. Acavuga Imana ikivuga ati ngwino sha wewe nawe wari umugabo, kuko baryuzize najewe nibo nazize. Aha rero murabyumva. Aha rero nashaka kuvuga nti nuko ndacenja kure, nashaka kuvuga nti umutekano, abantu bari mu mutekano rimwe na rimwe hari igihe mwebwe
muvuga amajambo ukumva umenga urafitiye impuhwe umuntu ari mu mutekano, umugira impuhwe kubera iki? Ko we afise ibanga ryiwe, kandi ibanga atakubwira nuko apfuye bamurashe acaja mu ijuru. None uzoja he? Urazurasaba Imana utewe wagiye hariya kugwana ntuzopfe ngo wicwe na malaria cyangwa ngo inzoka igukomore. Oya, nzosaba uti uzopfe nk'umugabo. Uvo uzopfe rugabo nukuvuga kugwanira bene wanyu. Uri kugwanira bene wanyu nico nshaka kuvuga. Harya ni mwijuru. Imana nayo iri kuranyumva. Wewe rero nimbohora wanga kuja mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, genda nyaruka. Urumva ko ufise iherezo ryiza. Mugabo simvuze ngo uza wishira imbere y'urusoro, imbere y'urusoro bazokwereka. So bari ubwiyahutse nk'ubundi. Mugabo genda. Hajya ni Imana igutegeye kugira ngo uzopfe nk'umugabo. Ikindi naco ugiye muri izo ngabo bakugaburira ku buntu, bakuvura ku buntu, bakwambika ku buntu, bakudeplasa ku buntu. None gaye bakugaburira ku buntu. None aho hantu woreka kuja kubera iki? Kandi niyo ugiyeyo ntibakubaza ngo we ngo wize iki, ngo ufise diplome ki, ngo waciye na ngo wakoze he. Oya, bakwakira atakibazo, bagacha gushira mu bandi hanyuma ugakora ibibazo nk'abandi. None aho hantu mumva atari heza, kandi baguhemba amahera menshi ku buntu, baheruka no kubongeza. None uracyakora iki hano? Ubundi ibi ndiko ndavuga nukugira ngo mwumve twari dukeneye yuko iyo mu gisirikare cyangwa mu gipolisi bavuze yuko bagiye kwinjiza ingabo, bategereza kuronka abantu nk'imiliyoni nka zingahe. Mwagiye kugira ngo mwerekane koko ko mushaka kugira ngo mugwanire igihe mugwanire bene wanyu. Mugabo ubandanya hano uri gusegereza, uri kuraba ukora mu mufuko, uri kwidoga ngo ubuzima bwakunaniye. Bukunanira kubera iki? Je maranumva abamotari, abataxi moto, abataxi voiture, bamwe bidoga kubera iki? Bidoga kubera iki? Kandi hari ahantu bo kwakira ukabaho neza, konte yawe ikamiri uko amafaranga. Mugabo mwebwe mwibohera hano ngo abandi murafise abatoza kubapfira. Mugabo we nushaka gupfira abandi. Kazima muvyumvise, twibaze yuko mu bihe biri imbere muzosidukana ariyo nka kugira ngo icyo gisika n'igipo mu byiringiremo cyane. Ikindi naco muri vyonyere by'umutekano twari twabwiye tuti muri leta arabya ngo nyabune mwumvise impamvu nukugira ngo mwebwe mwame muri maso, na cyane mu gihe cy'agahengwe, kuko mu gihe cy'intambara iyo bariko bararasana iyo ubona y'amasasa ava niyagenda ukamenya ingene winyegeza. Mugabo yari haragahengwe ntumenya aho unyegera, ugenda uraritse ubwanwa, mugabo ukumva barabukweze. Niyo mpamvu rero mwebwe bene gihugu muhaguruke, ntibarinde kubabwira ngo inyabune haguruka mugende kurabya umutekano. Oya, mwebwe nimonye ko no mu mubiri ubwaho nta mutekano uriyo,
niyo mpamvu hanze nta mutekano uhaba, nta n'umutekano namukuba uhari. Ibyo mwita umutekano sivyo, sivyo. Ni nk'uko umuntu yatubwiye ati nta ntsinzi ibaho, nta ntsinzi ibaho, kuko iyo habaye intsinzi uwo mwanya nyene hariho umuntu akubwira ati ntiwatsinze, ni ukuvuga ko urugamba ruca rubandanye. Muri ko murabyumva? Iyo uvuze ngo ego, hariho iyindi nyinshi ya oya ikiza, ni ukuvuga ko iyo ego wewe wawumvise cyangwa wemeje atari yo burundu. Iyo ni ego relative, kuko oya biba biri kumwe inyuma. Iyo uvuze ikimenyetso plus guteranya, niko haba hariho n'ikimenyetso moins cyo gukuramwo. Ibyo bibiri birajana. None wumva hagati na hagati ari hehe? Mwame rero mubizi, iyo wovuga ngo umutekano, hari uwundi avuga ati nta mutekano. Ibyo rero bibiri birajana. Rero kugira ngo ubiterere nyishu ni wame uri maso, haba mu mutekano haba mu bihe bigoye, ni wame uri maso. Gutyo ntuzorindire ko abajejwe administration baza kubabwira ngo genda murabe by'umutekano n'ibiki n'ibiki. Naha rero nashaka kugira ngo ngarukire, mwame muri maso, haba mu mubiri wanyu haba no hanze yanyu, mwabe muri maso. Reka ngeze hano, twari kuvuga n'ibindi byinshi, mugabo n'umunsi ni kuwa gatandatu, hari ibindi bikorwa biri imbere. Tuvuga n'iby'ukurima n'iby'ibiki, ariko reka tugarukirize hano.